bene data bashiki bacu muri Kristo Yesu mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kuri radio agakiza haba mu Burundi canke mu makungu. Turabahaye ikaze muri ivyigwa by'indongozi yo kwiga Bibiliya aho tugiye kurabira uno munsi cigwa cyo kwa kabiri itariki 11/11/2019 icigwa cyitwa ngo intango y'amasengesho aho tuza kugihabwa na Pastor Nestor Ndibaza Indongozi. Ego turabatumye tubaha ikaze kugira ngo ugikurikirane, ariko imbere ko dutangura icigwa reka dusabe Pastor Denis adutangurize n'isengesho. Turagushimiye uhoraho muremyi w'ijuru n'isi kibirengere ca byose kuko wemeye kwirigenekerezo abana bawe dukoranirizwa hamwe kumva ijambo ryawe. Ngwino ubane nacu kandi uduhe kuremwa gushasha muri mpwemu yera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ego Pastor, mo tugira iki cigwa kumenga kiraryoshe cyane intango y'amasengesho. Ego murakoze kumpa ikaze. Abantu bose bakadukurikirana bari hirya no hino mu mpande zine z'isi turabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Ego nkuko mugenzanje yagiye kubivuga avuze ko uyu munsi gubo turabira hamwe ikigo cyo munsi wa kabiri igenekerezo ya 11 mu nyonyo mwaka 2019 kivuga kiti intango y'amasengesho. Ni cigwa ukiravye kiza kuzuza cyane ikigwa twaheruka ko itariki 10 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2019 cyavuga ngo kwisonzesha no kuhimbaza Imana ihabwe cyubahiro. Amen. Rero iki cigwa tugiye kuraba neza ngo intango y'amasengesho bisigura ngo hariho ibintu byabanje imbere yaho, hariho n'ibintu bishye bigira gute bica bikurikirana. Rero tugiye kuraba tuza kwibanda ku isomo riri muri Nehemiya igice c'9 umurongo wa 4 gushaka umurongo w'8. Yego tuyisome izina rya Yesu. Amen. Haravuga ngo maze Yosuwa na Bani na Kadimiyeli na Shebaniya na Buni na Sherebiya na Bani wundi na Kenani bahagarara hataramutse bubakiwe Abalewi bashirijwe hejuru batakambira uhoraho Imana yabo. Nuko abo Balewi Yosuwa na Kadimiyeli na Bani na Hashabuneya na Sherebiya na Hodiya na Shebaniya na Petahiya baca baravuga bati nimve hasi muhimbaza uhoraho Imana yanyu nkuko byamye uhereye kera hose ugashitsa ibihe bitazoshira. Baraheza bahimbaza izina ryiwe ry'icubahiro ariryo rishizwe hejuru gusumba aho gushima kose no guhimbaza kose bigarukira. Ezira araheza aravuga ati ni wewe uhoraho wenyene nta wundi, ni wewe waremye ijuru mbere n'amajuru asumba yandi n'ingabo zose zo kuriyo, waremye n'isi n'ibiri kuriyo byose n'ibiyaga n'ibiri muri byo byose, kandi ni wewe ubibeshaho byose. Ingabo zo kwijuru ziraguhimbaza. Uhoraho Mana ni wewe watoye Aburamu umukura muri Uri Bukarudaya umwita izina Aburahamu. Wabonye umutima wiwe ko ari wo kwizigirwa imbere yawe, usezerana nawe isezerano ryo kuzohura ubyaro rwiwe igihugu c'abanyakanani n'ic'abaheti n'ic'abamori n'ic'abaferizi n'ic'abayebusi n'ic'abagirugashi, kandi iryo sezerano wararishikije kuko wama ugororoka. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Murakoze cyane abari hirya no hino muraze kumva iri somo maze kudusomera ingene no kwita kujya risengesho rikomeye cyane, kubera yuko ngo musanze usomye Nehemiya igihe cy'ikene mu rwaka gushomwe aravati n'ibyahe byiyumviro ishimikiro iri sengesho gibanze ko mu mirongo itangura, kandi ni kubera iki ni kibazo uyu mwanditsi yatubajije, ariko abaza ni kubera iki n'ibyahe byiyumviro shimikiro giri sengesho. Tugiye duteye intambwe muri iki cigwa tubona ngo mu gice cyambere cy'isengesho abantu bahimbaje Imana, bisigura ngo mu isengesho muco batangiye guhimbaza Imana kuko arenye n'inganje yari yaremye byose nk'umusomyi amaze kudusomera mu mirongo ya mbere, ngo kandi mu buryo bw'umwihariko izina ryayo ry'iciciro bisigura ngo yuri kurasenga uberekanye ko Imana ari nyine icubahiro, ari ikwiye amashimwe, ari ikwiye gutazirwa ibihe byose. Ngo imigenzo mu Baheburayo izina ntabwo ryasigura uko bahamagara umuntu gusa, ariko kandi ryatanga indangura kintu. Bisigura ngo mu isengesho niho hantu usigura koko werekana ikintu, werekana uri kurasaba uwariwe. Nje gituma kandi muri isengesho rya mbere berekanya ati barerekanye imigwi y'abantu benshi, bisigura ngo wari umuryango wari uri hamwe uri kuraha icubahiro uwaremye ijuru n'isi.
tubandanyije kandi ngo nuko rero mu guhimbaza izina ry'Imana byari bifise ubusobanuro bwimbitse kubera yuko byerekana uwaremye ijuru n'isi bisigura ngo wowe upfukamye kurasenga uri kuraninahaza uwaremye ijuru n'isi rero birasigura ngo muri karasenga abari karasabana n'Imana ahesha icyubahiro uwamugize gute uwamuremye rero mu bantu bose bari kubona mu kiganiro babwira ngo iyo usenze byerekana ko wewe ntacu umaze icyubahiro gikwiye guhabwa Imana yonyene iyo mwije yego pastor gatoya none twovuga ngo intumbero y'amasengesho abisirayeli basenze baha Imana icyubahiro intango y'amasengesho kugira ngo basenge Imana twamaze kubona ngo uku kuntu bavuze izina ry'Imana ari kwerekana icyubahiro cy'iki cyayo ni iyihe ntango cyane se ni iki cyatumye irisengesho riha twabivuze mu byigwa byaheze tugiye kuraba neza harabayeho kwisonzesha harabayeho no guhimbaza Imana kandi dusubinyuma kandi ku ntangamara ari byigwa twabonye ubushize baratweretse neza ko bise bari baravuye mu murongo Imana yari abahezagiye niko koko bari byari byiza barajyamo barabyibama mugabo baribagira wagize gute bari bagira gusa ku rufatiro rw'intango y'iki y'amasengesho yego nongeye ko gato pastor hari amajambo hano bavuga ngo inyishu y'abantu inyuma y'aho basomewe Bibiliya yabaye isengesho rirerire ryari ryuzuyemo ukugira neza kw'Imana ititaye ku nkuru y'uko utagira ukwizera kw'Abisirayeli ni kuvuga ngo turana yuko intango y'uko gusenga kw'Abisirayeli ni gihe bari basomewe nkuko twabibonye mu kigwa cya gatandatu ibyagezwe noneho bamaze kuba gusomerwa ibyagezwe baranabisobanurirwa twize ngo baranagira gute ngo baranabisobanurirwa mu buryo bugize gute mu yandi majambo twarabonye ngo baragiye barigishwa neza yuko ikintu gishitse ibyagezwe by'Imana ari urukundo igihe cyose utaba ufise urukundo rw'Imana nta kuntu ushobora kwitondera amategeko y'iki nubwo wowe ubivuga uri kuragira gute rero bamaze gusomerwa baza gusanga ngo barahabiye kure y'iki ngo baza gusanga barahabiye kure y'Imana noneho batangura gusenga bagira gute batakira Imana ihabwe icyubahiro magize neza cyane ya kandi nongere ko urabye neza iri sengesho urabye mu mirongo yaho ya mbere uraza gusanga bisigura ngo ishimikiro ku Mana nk'umuremyi bisigura ngo byemeza neza yuko Imana ari iki ari mu cya kabiri nk'ubeshaho hamwe utagira gute nk'udatirimuka ku masezerano bisigura ngo Imana tuyisenze twibuke ko dusezerana amasezerano menshi biko Abisirayeli barasenze Imana maze haba amasezerano hagati yabo n'iki n'Imana Imana tuyisenga ko ari ikintu kidatirimuka ku masezerano bisigura ngo tuyiheshe icyubahiro muri byose tubandanyije kandi muri iki kigwa ikindi kandi hariho amajambo umukozi w'Imana Yeremiya yanditse mu gice ca 29 ku murongo wa 13 havuga ngo muzondondera kandi muzombona nimwandondeza imitima yanyu bose ni kuvuga iki kintu cyabaye ku Bisirayeli bakazirikana Imana kandi gushasha hanyuma hakaba imigenderanire myiza kandi bagashimwa n'Imana baragize akigoro ko kuyirondera harimo icyumviro cy'uko natwebwe nitwagira umwete wo kurondera Imana nta kizobuza dutahura yuko Imana yacu ari umwizigirwa ariko Imana yacu burya umuntu arondera amazi n'umuntu abafise iki umuntu abafise inyota no kuvuga ngo ntibishobora kurondera Imana igihe cyose tutaramenya n'intege nke tugize n'ukungene twahabi no kuvuga ngo ntidushobora kurondera Imana tutaramenya yuko twahabiye kuri yindi igihe tuba tutarabimenya tuba twibaza yuko Imana iri hafi ya rero nuza kurondera ikintu ufise uzi ko kiri hafi yawe rero wumve ngo hari hapiye natwe ko dusomerwa tukanasobanura ibiki kugira ngo iyo nzara n'inyota bitume mu byo gushaka iki byo gushaka Imana erego yakanunganire kandi gato uravye neza iki kigwa haraga agace ngahagasigura neza cyane igituma Imana ari Imana koko kandi twe ari umwizigirwa turavye neza mu gaparagrafe kanyuma tuza gusanga bavanga ati ngo abantu mu ntango baribukijwe icyo Imana iri muri irya sengesho rero irya sengesho barusomeye muri Yeremiya 9 guhera ku murongo wa 4 gushaka ku murongo w'umunani batwibutsa icyo Imana igize gute baravuga ngo Imana n'umwizigirwa zisawa kandi Imana n'umuremyi wacu kandi Imana niyo tubeshejeho byongeye kandi Imana ntitirimuka ku masezerano bisigura ngo iki Imana yasezeranye mu gihe kurasenga iragisohoza ikindi kandi muri risengesho barashaka kwerekana yuko isengesho rifise ibice birigize kubanza kuzirikana ubushobozi ububasha bw'Imana
hanyuma kandi ugasenga wishyuza icyo Imana yasezeranye. Burya ajya gusenga hakubiyemo kwishyuza amasezerano y'Imana. Mugabo tugarutse kandi ku kibazo nabajije ngo n'ibyahe byiyumviro shimikiro iri sengesho gibanze ko mu mirongo itangura twabisiguye ngaha byerekana ko ari guhereza Imana iki icubahiro, Imana ko ari umuremyi, kwaro kwerekana nta wundi murakwiye gusengwa haba mu isaha mwikiretse uhoraho yaremye ijuru n'isi. Rero kandundura twabyumise mu mirongo amwe gaparagrafe kanyuma abatwereka kware kugira ngo abantu bereka abantu ko Imana ari iki, ari umwizigirwa wacu, ari utubeshaho kandi ari umuremyi. Ibyo byose bitava ku masezerano. Ibyo bintu rero binyigishije kandi igihe tuzobona iby'Imana yasezeranye bitadushikako tugomba kwirimbura ati kubera iki iryo sezerano kuko twamaze kumva ngo Imana ntiva mu masezerano. Twagomba guca twibaza kubera iki isezerano ritagize gute, hama tukaraba kingorana atari twebwe kugira ngo n'iby'ukuri tumenyere tugira gute twikosora. Kandi nokongeraho gatoya isengesho bisigura ngo nugukomoza amasezerano. Bisanzwe ko yasenga ubushaka gukomoza amasezerano. Ndabo kandi cyo kwitondera nta muntu aza gukomoza amasezerano mu gihe atitatuye, mu gihe atiratse, mu gihe atiyejeje, mu gihe atihanye. Bisigura imbere ko rero byo gukomoza amasezerano banzuraye ko imbere umuhora guza n'ijuru wuguruye kugira ngo amasengesho asohoke kugira gute ashore gushika. Ariko kandi umwoduha pastor mwiki cigwa ikintu imbere y'indunduro gatoya ni gute ibyizegwa shingiro by'Imana nk'umuremyi wacu bigize inimatima y'ukwizera kwacu. Mujye kibazo gihari ngo ni gute ibyizegwa shingiro by'Imana nk'umuremyi wacu bigize inimatima y'ukwizera kwacu. Inyuma ya byose ni yahe yindi nyigisho ihambaye irimwo. Bisigura ngo ugerageje neza kuraba mbwira indunduro nine ntaho barimo ngaha. Indunduro nkuko tubonye ku Bisirayeli niyo kuzirikana ibi bintu bitatu batubwiye iyo dutahura mu isengesho ryacu tukamenya yuko icambere cyoco Imana ari umuremyi. Iyo niyo nyigisho umuntu ategeza gutahura mu iki kintu, Imana kari umuremyi, hanyuma tugatahura ko tubeshejweho nayo, hanyuma tugatahura yuko turiho kandi Imana ifise n'ibyo yadusezeraniye. Igihe dusenga dusaba yuko amasezerano ya Imana ashitswa kuri twebwe. Ego uncamake novuga ati cigwa canje cyari kuri ibyo, ariko mugabo n'amayimo yagize ikibazo cyangwa inyunganizi arahaye ukaze. Ngira ngo byasobanutse ego reka rero tubararikire kandi kubananya abantu bumviriza ibindi byigwa. Ariko kandi muri iki kigwa nyene hari indi mirongo twogera tubahereje kugira ngo nabo bandanye gusesangura kugira bashe gutahura ibi byigwa. Ndashaka kubaha Nehemiya 9:6 hamwe n'abikorosayi irimwe 16 na 17 hamataka tukabaha n'itanguriro igice 22 cyose. Turabasaba twe twishikiza mu ncamake ariko turabwira abantu bose batwumviriza bagerageze nabo kandi babandanye bimba bongera basoma basesangura kugira ngo basubire gukomera muri ibi byigwa no mu byamwemu. Imana ihezagera bose batwumvise kandi ikomeze kubumvisha aya majambo. Reka tubashimire pastor. Hama ku bantu muriko muradukurikirana nyamba habaho ikibazo cyanyunganizi murashobora kutwandikira. Ikigwa cyacu giherengaha turabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye. Imana ibaho mugisha mu izina rya Yesu. Amen. Kurangiza reka dusabe nyene kuduha ikigwa nyene aturangirize n'isengesho. Imbere ko turangiza twababwira ikigwa kizokurikira ku munsi wa kane ku munsi wa gatatu. Nako ku munsi wa gatatu kivuga ngo ivyigwa dukura muri kahise. Iki kigwa bisaba ko nikigwa cyiza cyane kandi kiryoshe. Tubararikira bose abo bari mu mpande zine z'isi kuza kugikurikirana. Tutarasenga reka tubabwireho abo twari ko turagikorana nabo. Jewe nagishikirije ni Pastor Nelson Ndabunganiye, namwe nanje ni Pastor Denis Shimirimana, iwafu bwanje nanje ni Nkunzimana Eric. Ego muri rusangi nabo twaturi ko muri iki kigwa. Imana ikomeze kwezagira. Reka turangize isengesho. Uragoroka data gitandara kizima Mana uvuga bikaba utegetse bikomeye nabwo icubahiro. Reka tugushimiye kuri iki kigwa data buja utwigishije. Ndakwinginze data ukomeze kugishimangira mu bwenge bwacu mu mitima yacu kugira ngo mwami dukomeze kumva ivyo ugomba kandi dukomeze kugendera mu nzira zawe mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen.